Haleluya. Imana ishimwe cyane. Muri iki gihe maze iminsi nibaza byinshi cyane. Umuntu akiyumvira cyane cyane nk'ahantu hamwe turi mu ivugabutumwa, umuntu aribaza none ubutumwa bwiza umuntu yatanga n'ubuhe, cyane cyane kuko muri iki gihe abavuga ko basoma ijambo ry'Imana ni benshi, abavuga ko ari abakristo ni benshi, ariko ugasanga byose byaramaze kuvangatirana. Umuntu agatanga kwibaza none nihe message umuntu yatanga. Umuntu akaraba bihari, akaraba hirya no hino, araba ibivugwa, intambara hirya no hino, Irani, muri Congo, ingwara zidasanzwe zitandukanye ziko ziravugwa za Ebola n'ibindi. None message nziza umuntu yatanga ni mbega ubutumwa bwiza n'uwo umuntu yatanga. Umuntu yogenda akababwira ati inkuru nziza dufise ni yihe, kandi inkuru nziza wobwira umuntu yarabuze wiwe canke biwe bazimiye atazi ni yihe nkuru, canke wabuze akazi yicaye abuze icyo agaburira abantu n'ibiki. Ni inkuru yihe umuntu yotanga. Imana idufashe cane. Ariko kandi umuntu akaca yiyumvira none ibi bizohera hehe, bizogera hehe, umuntu azobivuga ryari kugera ryari. Ariko hari inkuru nziza umuntu afise dushobora kubwira abantu bose, ni yuko Kristo abakunda, ni yuko Kristo adukunda, kandi ivyo birahagije, kuko mu bibazo turimwo ntabwo ntibisigura yuko Imana ibidukunda gatoya canke itatwita, kuko nimba na Yesu yaragize ibibazo kandi yari umwana w'Imana kandi yari Imana, natwe ntidushaka kubyikingira, dushaka kubikira, ariko ibibazo byose bizohera mugeze turi kumwe na Kristo. Haleluya. Rero hari igihe ko ndiyumvira uko none message twatanga ni iyihe. Yesu nashimwe cane. Hanyuma rero mbere yuko tugira twibaze, dusome ngaha, dusome mu Petero wa kabiri igice gatatu. Petero wa kabiri igice gatatu haravuga ivyo kugaruka kwa Kristo, abo nkunda. None iri niryo kete rya kabiri ndabandikiye, muri ayo yose ndakangura imitima yanyu ikeye, ndabibutsa kugira ngo mwibuke amajambo yavuzwe kera n'abavugishwa n'Imana bera, mwibuke n'icagezwe c'umwami niwe mukiza, cavuzwe n'intumwa zabatumweko. Irya mbere mukwiye kumenya nuko mu minsi y'iherezo hazoza bacokorana bakurikira kwifuza kwabo, babaza bati isezerano ryo kuza kwiwe riri hehe? Kuko uhereye aho ba sogokuruza basinziriye byose bihora uko vyamye, uhereye ku kuremwa kw'isi, kuko biyobagiza ibigirankana yuko kera hari amajuru n'isi yakuwe mu mazi n'ijambo ry'Imana rikayirema mu mazi. Ivyo vyatumye isi ya kera amazi ayirengera iratikira, ariko amajuru y'ubu hamwe n'isi iryo jambo ryabibikiye mu muriro ngo birindwe gushika ku munsi w'imanza wo gutikira kw'abatubaha Imana. Ariko abo nkunda, mweho ntimwiyobagize iki kintu kimwe, yuko umwami Imana umunsi umwe umeze nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi imeze nk'umunsi umwe. Umwami Imana ntatebeje isezerano ryiwe ko bamwe biyumvira ko aritevya, ariko yihanganira mwebwe, ntagomba ko hagira abahona, ariko agomba ko bose bihana. Ariko umunsi w'Imana umwami wacu uzoza nk'igisuma, aho amajuru azovaho, hakaba n'ukwasana guhambaye, ivyo itanguriro ryose bigashongeshwa n'ikibengebenge gikaze, isi n'ibikorwa biri muri yo bigatongoka. Imana idufashe. Mwami Yesu wakoze, ndakwinginze utusigurire mwami kw'iri jambo ryo kutwibutsa, kandi tumenye ibyo dukeneye ko mwami uzobukoze, ni ukuvuga natwe mu izina ryawe ryera. Amen. Imana ishimwe cane. Uyu ni Petero reka yandikira
ishengero muri rusangi, kandi abandikira ko ico gihe bafite ikibazo cyo bagomba batatahura neza ukuntu gukurikira umwami no kubaho ubuzima bugororotse. Kuri ico bavuga kandi hari abigisha babi, abigisha inyigisho zitari zo kuri bariko binjiyemwo, baza kwigisha abigisha b'ibinyoma. Hanyuma abibutsa ariko ndibaza yuko icari gihari bavuga ku byo kugaruka kwa Yesu Kristo, hagiza kwerekana yuko ari ubeshi ko muri iki gihe turimwo ku myaka maze nakuze vuga Yesu ari mukuze, Yesu araje, kandi ijambo ry'Imana mu byashwe Yohana rivuga ngo hendaza vuba umire kucuvisa ntagire ugutwara igisibo cawe. Ariko atanga kibazo none iyi myaka yose arinze hera Yesu azoza ryari? Ariko ikinyo ni kimwe, iyo bavuze kugaruka nuko utahura yuko umuntu agaruka yarigeze kuza ubwa mbere. Yesu nashimwe cyane, avuga ati ugaruka kwa Kristo. Yesu yaraje, turazi uko yaje, Imana yigize umuntu, jambo yigize umuntu, aza kubana natwe, aza kwemera kuja mu kibanza canje nawe kugira ngo adupfire, apfire ibyaha byacu, yishura ideni ry'ibyaha byacu kugira ngo natwe tuba bidegembya. Rero arapfa, arahambwa, arazuka, none ubu ni muzima. Ukuzuka kwiwe niko gutuma tumuvuga. Haleluya. Rero Petero akarasigura. Uyu Petero ndamwiyumvira ko cyane nkari nkamukunda, kuko Petero ni wa wundi yari intumwa ya Yesu, ni wa wundi Yesu yahamagara kuye mu burobyi, ni wa wundi muri Mariko igice ca mbere, giye guhera ibyo bice bya mbere byo muri Mariko, aho Yesu yavugira ubutumwa muhiri wiwe. Ni wa wundi ya nabukwe yakira Yesu amukijije. Yesu nashimwe cyane. Ni wa wundi kandi yihakana Yesu inshuro zitatu, kandi wa wundi kandi yabwira Yesu ko amukunda inshuro zitatu muri Yohana nibaza igice ca 21. Ni wa wundi kandi amaze kwakira mpwemu yera, abo yatinya aza ari waza kubabwira ubutumwa bwiza ati wa wundi mwabamba ni wakoze ibi mu byakoze mu igice kabiri, igihe mpwemu yabazako ibihumbi bitatu birihana. Haleluya. Uyu Petero arasigura ubuzima bw'imbere tutarakira mpwemu n'ubuzima tumaze kwakira mpwemu. Ni wa wundi kandi bivuga yuko mu gupfa kwiwe bagomba kumubamba, abo ati no ntimukambambe nk'umwami wanje, ni muncurike. Uwa wundi munyabwoba kubwa mpwemu yera avuga ati ni muncurike, kuko je mumbambye nk'umwami wanje ntibinkwiriye na gatoya, ariko jewe ndagomba kumuncurika. Aremera ati jewe gupfa ntacyo bintwaye kuko ngomba gushikira umwami wanje. Haleluya. Ubu rero Petero aranyigisha cyane uko kwitanga kwiwe no kugomba kwerekana no mu rupfu ruzojana. Yabivuga yuko atazi ko bizomushikira, ariko yagumye adafise ubwoba kuko yarafise mpwemu yera. Aragomba ngo reka ndabibutse ku murongo wa 2, kuko mwibuke amajambo ibi byavuzwe kera guhera ku ntango. Ivyo tuvuga bya Yesu ntibihera mu isezerano rishasha gusa, tubona guhera mu ntango mu gitabo cy'itanguriro, aho Imana tubona yaremye umuntu mu ishusho ya boss, bavuga ati byose bimeze neza, ariko umwansi aravyonona, turacumura tuba mu caha bivuye kuri Adamu. Ariko kandi ni naho nyene mu gishingo cyo gupfa kwabo hapfuye igikoko, amaraso araseseka kugira ngo Adamu ntibapfe ariko barakira. Haleluya. Ngo mwibuke byaravuze n'abigisho ba kera b'Imana, icyo cageze umwami niwo mukiza. Ibi byaravuze guhera kera, tuguma tumumenga ni byavuze none bizoherera hehe? Byaravuze kuri Nowa, kumwuzura uzoza, baravuga no ntibikunda, ibyo ntibibaho, wewe uragwaye mu mutwe, imyaka irenga myinshi ariko arubaka ubwato, ariko byarashitse. Rero ngubwira isezerano Imana yatanze ku bugingo bw'iwawe, naho ryoteba rizoshika. Guma wihanganye. Haleluya. Ushobora kuba warasezeraniwe kuzo uzoronka umwana, ko ushobora kuba warasezeraniwe iby'akazi, ushobora kuba warasezeraniwe nimba uzi neza ko Imana yabigusezeraniye, ukabuzi nimba Imana yabigusezeraniye, byose birashoboka. Haleluya. Inzira zose wocamo zose Imana izobishikako. Rero rema mu mutima, nta Imana yacu ndayizi itazi nukubesha. Icyo nico itazi ukubesha, kuko ibyo uvuze bizoshika. Aravuga ati byarabaye, ariko ari ikintu ngomba ijambo rihari. None muri iki gihe ibi byose bimeze gute? Tubabwira iki? Tugende tubabwira iki? Mere ijambo twoshikana n'ibiki kumenga bamwe tuhagaritse imitima ni dutawuri byo timu dutawuri kuturaja. Ariko ikintu cyambere giye kumenya nuko Kristo adukunda, kandi rero kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi yatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntapfire bakabwa ubugingo budashira. Iyo message irakwiye. Twese Imana iradukunda, ariko umwizera niwazo nk'ubugingo budashira. Rero kuko bavuze rero ku murongo w'9, umwami Imana hatebe gisezerano giwe uko bamwe biyumvira ko aritevye, ariko
yihanganira mwebwe, ntagomba ko hagira abahona, ariko agomba ko bose bihana. Sinzi urashobora gusanga bati je ndihanye, kuko bati urashobora kubaza umuntu, ndakunda kubaza abantu, Yesu mwahuye gute, muziranye gute, ngo je ndasenga amaze imyaka imaze ukuru narabatirijwe. Ikibazo si kubeza ko watirijwe canke utonda mu ishengero kanaka cyangwa uja hehe, ubwo warakiriye Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Gutonda mu rusengero ntibishobora gukiza. Ego birashobora kugushira hafi yo kumva ijambo, ariko ntibisigura ni ngombwa ufata ingingo. Kandi ikindi kuvuga ngo navukiye mu muryango w'abakijijwe, icyo ni kimwe mugabo ntigishobora gukiza umuntu. Igishobora gukiza umuntu nuko watura mu bugingo bw'iwawe, Yesu akaba inshuti yiwawe, ukavuga ati nanjye ni umukiza wanje. Haleluya. Ushobora kuvuga Yesu yadupfiriye, none we yagupfiriye kandi ubwo umwami wawe, ubwo ubanye nawe, kugira Yesu yavuze ngo ugomba kunkurikirana, iyanke yikore umusaraba we maze ankurikire. Haleluya. Nuko bikwiye ko umuntu wese yatura n'umutima, ko Imana ikunda abantu bose, Yohana 3:16, ariko uwumwizera wese ntapfe rubi akahabwa ubugingo budashira. Muri abo bose uzomwizera niwe nk'ubugingo budashira. Gutonda mu ishengero ni vyiza, ariko ni ngombwa uba ufise ko ufise igishinga naye kiwawe, yuko wamwakiriye mu bugingo bw'iwawe. Nico cyonyere kiduha uburenganzira cyangwa kiduha green light n'imbere y'Imana, ati nanje ndumva yuko ibyizigiro byanje fise ni muri Kristo Yesu. Ntabyo wokora kugira ngo Imana igukunde, nta nibyo wokora kugira ngo ikwanke, kandi nta bikorwa byinshi uzokora byotuma uvuga ari je nzoshika mu ijuru kuri ibikorwa by'iwanje. Sinzi ibyo wokora, ariko twese yadukunze turi babe. Haleluya. Ariko muri icyo cyose ngo ntatewe gisezerano ko mwibaza icyavuze, nuko arindiriye yuko jewe nawe dufata ingingo, nuko hari undi mwene akwiriye gukizwa, akwiriye kwihana. Ariko ikibazo gihari, none bazobimenya gute? Mu Baroma igice baze kari igice c'9 aho ngo none bazomenya gute batabwiwe, bazokwizera gute batabwirijwe? None tutababwiye bazobimenya gute? Wewe umaze kubwira nde, ninde uri kushingira intahe uri kubwira ibya Kristo Yesu? None we igishinga naho utanga nikiye? Yesu ntagusaba ngo ugende umenye, banza umenye Bibiliya yose, umenye ku mutwe canke theology n'ibindi byose bitandukanye. Tanga inkuru yuko Yesu mwahuye. Haleluya. Ariko ikintu nabonye bitatu bikunda kutugora bituma tudashobora gushinga intahe. Icambere novuga cyane turabantu tugomba kuba icambere navuze ni ukutamenya abo turiho muri Kristo. Nawamwe ntituzi ko twakiriye agakiza, ntibazi ko twakijijwe. Tuzi gusa yuko je kuba sengera mu shengo kanaka nicyo kintu cyonyene kinkijije. Kuba ndi kwa naka bajya batari mu shengo ry'iwacu bajya byaraheze. Ivyo nyo gasanga nibyo wishimiye, ariko dukwiye kumenya ko agakiza twakarose ku buntu. Abanyefeso 2:8 n'umurongo w'9, kuko twakije kubw'ubuntu gusa no kubwizera Yesu Kristo, atari kubw'ibikorwa byacu ngo twirate yuko twakize kubw'inkomezi zacu. Ico ni cambere. Ica kabiri, duvize ikibazo cyo kuja mu kibanza c'Imana, ducimanza cyane. Naka kwameze uko uwo nta kundi yamaze guhera. Turakubura vuga ati naka ko afise amatatuwaje ubunye mu kibona muzi kabaye uwo ntaho yoja mu ijuru. Tugatangura gucimanza abandi ujya ko duhuye yaratoye amatwi yagize iki byose, tugatangura kubanza gushira mu mugwi y'abantu bazoja mu ijuru n'abatazoja mu ijuru. Na tubwacu tukibagira yuko intoke zine ziturabira rimwe, ujya byamaze kugorana. Ariko ugasanga ubwacu ngo banza wirabe, bega ntiwe siwe wiyizi. Haleluya. Tuja mu kibanza c'Imana gucira imanza abantu, hakubanza kubabwira ibyo ubutumwa bwiza, ko tubabwira ubutumwa bwiza, tubabwiye uko Yesu yaduhinduye. Sizwe two kubahindura, ariko ni Kristo kubahindura. Muri Matayo igice c'indwi bati rero ngo turanezerwa cyane no kuraba ibango riri mu jisho rya mugenzawe, ariko utabanje kuraba iri muri gwawe. Turakunda gucimanza cyane, kandi wo gucimanza ni Kristo gusa, niwe wari umwizigirwa, ko twe tworabira kubyiwacu, ariko wewe niwe wukuri, niwe mucemanza wukuri. Iki naco Matayo 11 haravuga Yohana yashingiye nahe ko Yesu agiye kuza. Arashingiye nahe ukuntu wagiye kuza ngo azobatiza mpwemu no mu muriro. Nibaza muri Matayo nibaze igice 3 avuga ko agihandi ukabatirizwa mu nyuma rero. Ariko kuri 11 amaze gufungwa kubw'ubutumwa bwiza yavuze, avuga abwira Herode, uwo mugore ufise su wawe kandi n'amakosa kuba ugiye kurongora umugore atari wowe mwene wanyu. Kubw'ivyo rero ntibikwiye kuba. Hanyuma umugore wa Herode agiye ishavu rirerire, hanyuma mu nyuma rero arafatwa
arapfungwa. Maze gupfungwa kubera ibibazo arimwo, atangura kubaza none burya gwa ni Yesu, kubera ibibazo Yesu ni Mesiya, azonkura muri aka gasho, azoba ari umwami, aduhe kunesha. Ariko ibibazo arimwe bitangura kubaza none uri Mesiya canke uri iki? Atuma intumwa zo kumubaza. Yesu avuga ati genda umubwire ibitangaza birakoreka, impumyi zirabona, ibitumva birumva. Rero ikintu gituma bamwe tudashingira intaha abandi ni ubwoba dufise. Ibibazo turimo birashobora kutubohera ahantu hamwe natwe tutangura kwibaza burya nyine Imana iriho kabisa, no mwizi ngorane gute kandi Yesu ariho ko atari karabimfashamo, cyangwa ugasanga umenga warasenze igihe kirekire n'inyishu nturayironka. Imana idufashe cyane, ariko Imana ntitebe gisezerano nkuko bamwe bibaza. Ikirindiriye nuko mwene data n'uyo wundi bose bakizwa. Nta Imana yakwibagiye, kuko guteba kw'Imana niko kunyaruka, kuko igihe cyayo gishitse uzotabagwa. Imana yacu ntihindurwa n'ibihe, ntihindurwa n'intambara turimwo. No mu gihe Yesu yaragiye kumanikwa yagumye ari Imana, kandi urabona yuko Yesu yageze yagira ubwoba ngo ntibigikomere ikindengane, ariko ntibyavuze ngo ntibe nkuko ngomba, nibe nkuko ugomba. Guma mu isezerano yacu ihindurwa n'ibihe urimwo, ari ukomeze kwizera, usabe Kristo kaguha inkomezi. Matayo 12:8 ngo nimuze abashira banemeye kuri jenda baruhura, munyikoreze ingatanje kwitababaza, mwikoreze ibibazo by'iwawe kuko arakwitaho. Haleluya. Rero aravuga icyo ni ikintu cya kabiri. Icya gatatu naco no kwiyumvira gikunda kutugora cyane. Ni hamwe utangura kwiyumvira none nk'ubu nogenda bakansuzugura, ntibavyemere, no babwira iki. Ariko wewe ikintu usabwe, Yohana igice 4 kuri wa mugore w'umusamariyakazi ntiyarinze kurindira ngo atahure ibyo atahura cyane. Yagiye abwira abantu nimuze murabe ibyo umuntu ambwiye ibyo wanje byose. Rero genda ubabwire, uhamagare, wewe ugende ubaho ubutumwa, ugende ubabwire gusa byose yagukoreye. Nero umuntu yobikora gute? Bazokwiyana gute? Bazomenya ibya Kristo gute? Batumire muri Bible study, nimba hari umwanya w'icyango ugiye ko murasoma, batumire mu mwanya w'amasengesho, canke se simba ari ibintu yuko birabona hari event hari ijambo ry'Imana, just batumire. Ariko ibindi navyo Kristo yikorere. Hama bishize nawo ka mwanya wo tube umuco urasira bose. Mu kazi kacu hari abantu bifite ikibazo kinini cyane, umuyoberwa kwa Mungu mubonye aratandukanye no kumubona kwa mbere. Aba Kristo ntidukwiye kuba bo kwa Mungu gusa, turaba Kristo b'imisi yose, kuko nta umunsi wa Kristo nta uzowumenya. None umunsi nazoza ari kwa mbere turi mu kazi ca turi hehe, agasanga kwibere kundi bizogenda gute? Imana dufashe cyane. Umwami Imana ntatebe gisezerano giwe uko bamwe biyumvira, ko baritevye, ariko yihanganira mwebwe. Ntagomba ko hagira abahona, ariko agomba ko bose bihana. Reka tugende tubwire abantu bose, reka tubabwire bose, reka tubashingire intahe. Nawe ubwo aho uhagazeho tangura wisuzuma, ukaba uzi gutarakira Kristo, ukaba ukekeranya. Yesu aguteze ibiganza, wature mu bugingo bwawe, hanyuma nawe urakiza. Ndabizi ko shakubazo byinshi, ariko mu Baroma igice ca 10 ku murongo w'icenda abo yuko ni watuza akanwa kiwawe ukizira mu bugingo bwawe yuko Kristo yapfuye akazuka mu bapfuye, uzokizwa. Nta kindi, kuko ukwizera mu mutima nibyo bidukiza, si bw'ibikorwa byacu, ariko hanyuma ubeho nkuko Kristo yabayeho. Tumwigire ko niwe wenyene mugororotsi, niwe wenyene ataca yigeze akora, kuko abandi bose barahemuka. Haleluya. Ikintu tuzobimenya gute vyiwe nuko tuba mu ijambo ry'Imana. Ushaka kuba biri maze umwaka ntuzi naho ibikwa, abandi sinzi ushaka kuvuga ndafise hari ukatangwa kwibirana hariya bitandukanye. Ariko gerageza ube mu ijambo ry'Imana, ube mu gusenga Imana, ube mu twigire kuri Kristo. Iyo rusoma ijambo ry'Imana ego mvuga yo ndago sinasomye Bibiliya, no ntibikwiye kubuko. Aha ni mu buryo bwiza bwo kumenya amasezerano Kristo adufiseko. Si bivuga ati ngo yo kuko nasomye ijambo ry'Imana ngo karabaye ngo karabaye Imana irampevye. No suko bimeze. Ariko kuba mu ijambo niho tumenya ibyo Kristo atugomba ko. Naho Yesu yavuze ngo nimusenge, nuko mu maso musenge nimuje mosha mabi. Matayo 26:41 ndibaza. Abo ngo nimuje mosha mabi. Yo gusenga tumenya abo turibo, turamenya abo ibyo Kristo atugomba ko. Warakiriye Yesu umwami n'umukiza, ubwo uri kurashinga intaha abandi, ubwo nawe nta bintu bikuremereye mu bugingo bwawe.
bibwire byose Yesu niwe mukunzi wawe hafi yawe, niwe akwitaho. Haleluya. Yacucika intege ariko umwitege ko Yesu niwe arindiriye, nije arindiriye, kandi ukuza kwiwe kuri hafi. Ntibikwiye kudutera ubwoba, kuko nimba tubana nawe uno munsi tuzobana nawe no muhe bidashira, ariko bikwiye kuba ibintu dukwiye kuraba uwo munsi tuwuhahamiye, kuko tuzi yuko bitari mu nkomezi ziwanje, bitari mu nkomezi ziwawe, ariko ni kubera ko Yesu yatwambitse kugororoka, kuko urupfu kwiwe uburake bw'Imana bwarahwamitse. Ni ukuvuga ariko ku munsi aya mahirwe tuyafise ubu, igihe nicahera umuntu apfuye ubuzima biba biheze, kuko hazogera akazuja gusa imbere y'Imana agasigura uko ubuzima bwiwe yabayeho. Bivyizigiro vyabishize mu nkomezi ziwawe uzokwicungura, ariko wabishize muri Kristo Yesu bizogukiza. Haleluya. Umwami Imana atibagisezera nkuko bamwiyumvira igihe kihava gishika. Yesu nadufashe cyane. Mwami Yesu Kristo, urakoze cyane kubwira ijambo, urakoze kukinyihanganiye, urakoze kuyihanganiye bene data, urakoze Mwami Yesu Kristo yuko ugomba ko tukumenya, ugomba gushika kumenya. Mwami Yesu, ndakwinginze Mwami Yesu, ukomeze kubona umuntu wese hari utarafata ingingo yo kukumenya. Mwami, hari abandi kekeranya batazi ibyo barimo, ariko ndakwinginze mu izina rya Yesu Kristo wire ku muntu wese. Mwami Yesu, cyane cyane Mwami uzubane n'umuntu wese. Mwami, uduhe kwihanganira Mwami ibibazo byacu, hamuduhe Mwami kutagira ubwoba, ariko Mwami dushikane benshi ugoroka byo kuzo ukoze. Urakoze kudukunda kandi kutubabara. Ishimwe n'icubahiro bya bihe byose nuko nubana natwe. Mwami, uduhe gukunda Mwami bihagije, kandi uduhe gukumenya gutahura Mwami, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Umwami Yesu umugisha.